igikorwa nyamukuru Comité National Olympique ikorana na Federation ya Athletisme nivyerekeye kwitegurira amahiganwa ya Jeux Olympiques azobera i Paris mu mwaka w'2024 na cane yuko muri iyo federation hariho abanonotsi bashika 4 baronka imfashanyo ivuye muri Comité National Olympique mugabo ari ishirahamwe Comité International Olympique irungitse. Abasifuzi ni masifuzi 9 hariho umwe wo muri tennis de cours, hakabaho uwundi wo muri cyclisme, hakaba n'uyundi wo muri judo. Abo ni batatu hamwe rero na 4 bo muri athletisme. Mu yandi ma federation nta ngorane dufise yo gukorana nabo, naco gituma atanama yateguwe na Seno iri kumwe n'izo federation zindi. Inama yateguwe na Federation ya Athletisme kubera yuko hamaze iminsi hariho ibibazo, mugabo ibibazo bihagaze kuko utavugisha ukuri, aho dusanga biba byavugiwe muri Comité Exécutif ya Federation, tukabandanya tukabivuga mu nama ya bose ya Comité National Olympique. Mugabo ayo manama aheze tugaca dusanga mu binyamakuru bindi hariko havugwa izindi nkuru ataho zisa nizirizo. Aho rero hajya hamaze iminsi mu bisanzwe iyo turiko turavugana n'abaperezida b'ama federation kuvyerekeye iyo bourse olympique aho igeze, kuko yatanguye gutangwa mu mwaka uheze. Kera twavugana na federation imwe ajya n'amakete ku ma email twatanga kuri federation imwe, mugabo tuca turabiraba turabihindura kubera yuko ingorane zihari. Tuca dutanze information tugaca tuyitangira tuyiha ama federation yose. Wakumbure umuntu ashaka guhagarika urugendo nahagarika urugendo ngo bipfume ngo bice byicira ingendo z'abandi. Twebwe rero twace duhamagaza inama na Athletisme igihe dutangiye ikete duhereza abagize inama ya bose Assemblée Générale ya Seno. Twarabandikiye ikete itariki 3 z'ukwezi kwa 5 tubabwira ivyerekeye gutegura ayo mahiganwa ya Jeux Olympiques. Ryari ikete ryo guha kubata information. Ubwa mbere na mbere kwari kubamenyesha yuko Comité National Olympique yarungitse igitigiri c'abanonotsi biyumvira yuko bazoja muri ayo mahiganwa. Ndasubiramo, igitigiri, kuko kurungika igitigiri ntibisa no kurungika amazina. Igitigiri gitangwa kubera iki? Gitangwa muri comité d'organisation. Kugira iyo comité d'organisation yitegure kuraba cyane ibintu byerekeye logistique, uburaro, inyambaro, ibintu byose bitunganywa muri village. Ico gitigiri rero twaragitanze. Mugabo mu kugitanga
baraza kubibasigurira turabibasigurira mu gitanga turaba ibintu byinshi cyane mu kugitanga turagenda no ku masite y'amafederation internationale kuraba kuronderamo information twatanze rero igitigiri kuko hagiye ico gitigiri c'abanonotsi nico gitanga igitigiri c'aba officier baherekeza abo banonotsi baraza kubibasigurira turongera tubabwira tuti uhereye ku kwezi k'umunani itariki ukwezi k'umunani k'uyu mwaka seno izoca itangura kwandika amazina y'abatlete ni byiza ko ndabivuga mu gifaransa izoca itangura kugira inscription aha rero turaza tubabwira neza ico kivuga inscription sukuvuga yuko mu ncamake sukuvuga yuko Comité nationale olympique ivyuka igacivuga ati jewe urya mu athlete ndamwanditse oya siko bigenda muri sport yose Fédération internationale irafise urutonde rw'abathlete iba yavuze iti aba bathlete bari qualifié ni fédération ibivuga internationale yaheza kubivuga biri ku masite yabo hanyuma abajejwe kw'enregistre bagaca baregistre ibyo turaza kubigarukako turiko turabibereka twongera turavuga tuti turatanga ama performance aho abo batlete umunandi bafise imfashanyo ya Comité international olympique aho bageze mu myiteguro aho bageze mu ma performance yabo kuko abo Comité national olympique irabajejwe kujya babaje federation zibajejwe mugabo na Comité national olympique irabajejwe kuko imfashanyo yabo iva muri Comité national olympique kandi ni Comité national olympique irungika rapport muri Comité international olympique yo gusigura neza uwo mukinyi ukungene yagiye aritegura kuko raporo zitagiye amahera baca bayahagarika aho rero niho twaca dutanga performance z'umwatlete wese abo munandi mugabo turashiramwo n'abandi batatu ba atletisme kubera yuko bariko barigenza neza kandi tubona yuko ejo baronse amakarifikasiyo ishirahamwe seyo ishobora kurungika amahera yo kwitegura hajya hari imfashanyo zibiri hariho imfashanyo itangwa na seyo kugira umwatlete agira inguvu nyinshi ashobore kushikira amaminima akenewe kuja muri Jeux Olympiques amaze kushika muri yamaze kuba qualifié hari hayandi mahera ahora atangwa kugira bimenyereze naco gituma rero Comité national olympique abatlete bose turabakurikirana abashobora kuja muri Jeux Olympiques turabakurikirana tubicishije ku ma federation yabo hamwe no ku rubuga rwa Fédération internationale ivyo turaza kubereka ukungere tura tubikurikirana kugira namwe bwenyene aba journaliste mushobore na bwene kubikurikirana bamwe baze baravuga ibitari byo aho rero haca haraza rero ikete ryo kwa 11 Rusama
rya fédération iryo kete rya fédération ryavuga ngo ingérence du Sénat dans le fonctionnement de la fédération. Dusomye ibiri mu ikete twaratangaye kubera yuko ibintu bibiri cyane cyane canke bitatu. Twatangaye kumva fédération athlétisme ivuga yuko bourse olympique batazi nyine yatanzwe. Bourse olympique ari seno yitorera abantu bashiramwo ibintu vyakozwe muri transparence gushika naho babaye ubwo bwa mbere iyo procedure yose twayitanze muri assemblée générale yabaye mu mwaka uheze dutanga rapport ya 2021 aho inama ya bose ya seno yamenye yuko kuva itariki mu tariki ukwezi kw'icumi 2021 ariho twatangura kuvuga ibya bourse olympique. Secrétaire général araza kubapresenta iyo point aho mwebwe nyene muza kwibonera procès verbal y'inama y'amafederation hamwe bakoranye na Comité national olympique, amakete yatanzwe n'amafederation aho iyo turiko turavuga ubu athlétisme yandika ikete ikavuga iti turabamenyesheje yuko abathlete dushaka yuko baronka bourse ari aba barabathlete bane baraza kubibereka aho inama iba muri Comité national olympique hanyuma Comité national olympique igasaba gusura kuraba neza ayo mazina cyane cyane hari mwabiri baraza kubibereka bagaca bagaruka bakonfirma bavuga bati ubu rero liste ya nyuma turabasavye kurungika aya mazina. Aha bica bigaruka ko tutumva ukungene muri assemblée générale mu nama ya bose yo mu mwaka wa 2022 Fédération athlétisme itigeze ivuga ivyo yanditse muri ikete kuko mu bisanzwe ntibari kubivuga kubera yuko abandi barazigera ibyagenze mugabo bakaza kubivuga mu ikete biza kugenda gutya. Turaza baravuze bati ingérence du Sénat dans la nomination des athlètes qui participent aux championnats du monde et aux Jeux olympiques. Ni byiza konsoma ibyo banditse bavuze bati le président de la fédération yavuze ati j'ai l'honneur de m'adresser auprès de votre haute autorité pour solliciter la franche collaboration de la Fédération d'athlétisme du Burundi avec le Comité national olympique en considérant l'annexe que nous vous envoyons pour nommer les athlètes qui vont participer dans les World Championships, les championnats du monde ou Jeux olympiques. La liste des athlètes qualifiés pour le championnat du monde ou les Jeux olympiques doivent provenir de la Fédération d'athlétisme du Burundi, ce qui malheureusement n'a pas été le cas. Aha rero umuntu adasanzwe azi bya sport ngo abikurikirane cyane asomye ibintu acavuga ati Comité national olympique yarenza karimbi niyo isigaye yandika aba athlete bagenda muri championnat du monde. Aba journaliste benshi murazi bya football kandi murabyumva cyane mugabo iyo hageze izindi sport uca muvyibagira iyumvire umuntu ashobora kuvuga ngo turasabye yuko seno itosubira kwandika aba joueur ba football baja muri coupe du monde ivyo ntibibaho. Jeux olympiques ni Comité national olympique mugabo la fédération ne nomme pas les athlètes, ne nomme pas les athlètes. Kuza rero kuvuga ngo nous vous envoyons une liste en considérant que nous vous envoyons pour nommer les athlètes déjà kuri au niveau président de la fédération sinzi byamushikiye
sinzire ko azi ingere bigenda kuko nawe nyene ntanoma abanoma ni Fédération internationale iba niyo ikarifia les athlètes bakabishira kuri site yabo wewe rero Fédération nationale ni wewe ucuza kwa enregistrer accrédité parce que kugira bakwigwa kwa accrédité bagiriki barashiramo za passeport bagashiramo ibintu byinshi ari makete usinya akoriko kazi ka Fédération mugabo urutonde rw'abazoja muri championnat du monde ruba rwatanzwe kera turaza kubibereka igihe rero hageze muri Jeux olympiques aho rero la personne l'organe qui enregistre qui accrédite c'est le comité national olympique kuri liste ivuye muri Fédération internationale nimbara ba judo bararunka bakavuga bati Fédération internationale ya judo iravuga ati les athlètes qui sont qualifiés pour les Jeux olympiques muri judo naba biri kuri site hageze athlétisme bavuga bati naba naho rero twebwe dusomye ngo tubarungikiye tubabwiye ngo nimureke kunoma kandi amaliste arinda kuva muri Fédération nationale aho twavuze tuti ntibibaho ibyo bintu bibiri ntibibaho na Fédération yonyene ntinoma kuyaba yanoma abaja muri championnat du monde nibaza yuko Fédération yose yozirishiramwe abatlete ba yose mu Burundi boshiramo nk'abatlete 30 niko vyogenda nimba banoma aho rero niho tuza kubereka uko ngere bihora bigenda ndabahe n'iyindi example hariho les jeux za francophonie zizoba ayo majeux ya francophonie na majeux ari chapeauté par amareta les pouvoirs publics ayo rero si fédération yariyo yose yaregistra si comité national yaregistra enregistrement accréditation zikoregwa muri ministère ya ijejwe ibya sport Burundi buzoja muri francophonie bugiye muri francophonie DG wa sport niwe abaregistre niwe azorondera ibyo bipapuro byose akabishiramo niko bigenda tugaca tuvuga tuti baravuga n'ikibazo ca athlete wacu Francine Niyonsaba ikibazo ca Francine Niyonsaba si kibazo cerekeye Francine gusa ni kibazo cerekeye abatlete benshi Fédération internationale yonyene iravuga yuko ari abatlete 13 harimo Francine ico kibazo rero carakozwe ni kibazo kiriho kuva Jeux olympiques za mu mwaka wa Londres 2012 kirakomera cyane gose inyuma ya Jeux olympiques zabereye Rio 16 murazi gene byagiye biragenda aho bavuga bati ubu abahora biruka aya mametero wisa 400 ubu bagiye kuri 5000 na 10000 hajyari abantu baguma baburana babikurikirana ikibazo caragiye mu nzego nyinshi cyane mu matribunale menshi cyane ushizemo no muri tasi baca bavuga bati ico kibazo barakirungitse mu ma fédération internationale kugira fédération yose irabe ibibije ababijejwe leur spécificité ndatanga exemple ufise sport individuel baravuga bati sport individuel nivyo hariho avantage mugabo eske muri football hariho avantage mu kibuga hari abantu 11 naho rero chaque fédération yose internationale yacija kuraba ivyayo rero bace bashiraho itegeko Fédération internationale y'athlétisme ivuga ngo abantu bari abakobwa bari babyita intersex
ntibaziruka mu makompetisiyo yabo badafashe imiti. Ahora bisha bigenda gute? Aca tugaruka aho bavuga bati ngo ni seno yakoze amakosa, ngo ni seno ntiyavugiye umuntu. No, ikibazo kirarengeye Komite National Olympique. Umuntu wa mbere yarinda kugira ico avuze yakivugira ni Fédération d'Athlétisme du Burundi, yarinda kukivugira mu nama ya bose ya Fédération Internationale, akagenda akaba ari kumwe n'uwo muri Kenya, n'uwo muri Afrique du Sud, n'uwo mu Bufaransa kuko barahari tuvugabo, bagatorana ibihugu bagaca bandika ikete, bakandikira nde, bakandikira Comité exécutif, Conseil ya Fédération Internationale ya Athlétisme, ivuga ati mwatubonye ivyo bintu nitubishaka, kuko ni kibazo cyo muri Fédération indani internationale kitaja handi. Urero President wa Fédération Internationale avuga ati twarabiravye n'abajejwe ama fédération, twarabiravye nabo muri Comité exécutif, twarabiravye na Commission des athlètes ya Fédération Athlétisme, World Athletics. Donc rero ivyo bintu byaraheze,